Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango, izi ni ingingo z'amakuru y'uno munsi wa kane itariki 6 z'ukwicumi mu 2025. Ababuriye ababo mu ntureka zadutse inyuma y'amatora muri Tanzania baridoga Kongo imodoka zatwaye ibiziga by'ababo ahantu hatazwi. Mu Burundi abanyeshuri mu bigo vya kaminuza y'u Burundi vy'ikiri no kumutanga baratoye impungenge n'amazu babamwo. Habaye iki? Banyene muri GH bivanye n'ukuntu ishaje kandi kanalizasiyo zayo z'amazi yaramenetse, vyatumye mu mushinge inkingi zigira ikibazo simera nk'uko umengo haraboze hari mu kubomoka. Mu Rwanda sentare nkuru y'Inyanza yumvirije amasura ya Beatrice Munyenyezi aregwa ivyaha vya genocide mu 1994 tubafitiye n'igikino c'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Amakuru no munsi tuyahere muri Tanzania. Ivyabaye mu ntureka zakurikiye amatora muri Tanzania yo mu ndwi iheze nubu bibandanya kuvugwa mu gihe bamwe bakigandariye ababo baziguyemo, abandi gushika ubu ntibazirengero ry'ababo. Abakora kwa muganga bavuga ko imodoka zaza gutwara ibiziga zikabijana ahantu hatazwi. Abo baganga basaba ko imyidondoro yabo itomenyekana kumvo z'umutekano. Hagati aho amashiramwe mpuzamakungu atandukanye arabandanya kunegura ayo matora. Inkuru ya Piment ku Magenge i Nairobi. Mu bitaro by'abigenga abaganga bavuga ko barengewe n'igitigiri c'abakomeretse n'abapfuye gushika aho bakoresha ivyumba bigenewe abana kugira bashobore kuvura abakomeretse. Umwe yavuze ati ibintu byari bibi cyane, twamaze iminsi 5 ku kazi, hari abantu benshi bakomeretse n'abapfuye, sinzokwigera ndavyibagira mu buzima bwanje. Nico gihe ca mbere kigoye gukoreramwo mbonye mu buzima. Uwundi muganga ati twarajanye ibiziga handi, ibindi bitaro biranka kuvyakira kuko navyo vyari vyuzuye, duca turabigarukana, ariko mu nyuma haza imodoka zirabitwara ntituzi iyo zabijanye. Kuri Muhimbiri ibitaro bikuru by'igihugu abaganga batashatse kumenyekana amazina babwiye BBC ko imiduga iri kwimparati z'igisagara ca Dar es Salaam yagumyiza kuri ivyo bitaro gutwara ibiziga by'abantu biciwe mu myiyerekano. Izo modoka ngo zaza mwijoro kandi ntibamenya iyo zijana ivyo biziga. Ivyavuzwe n'abo baganga biza gushimangira ibivugwa n'imiryango kwitazi y'ibiziga by'abayo biri. Imiryango itari mike ivuga yuko yarondeye ahantu henshi ariko ikabura. Boniface Mwabukusi, umukuru w'ishirahamwe ry'abashingwa manza batanganyika, avuga ko iryo shirahamwe ryiwe ryatororokanije igitigiri cy'abantu barenga 1000 bishwe muri zo ntureka. BBC yagerageje kandi kuvugana na leta ya Tanzania kugira hagire ico ibivuze ko, ariko nta nyishu iraronka. Hagati aho indorerezi z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika zari zagiye gukurikirana amatora muri Tanzania zasohoye icegeranyo aho zivuga yuko aya matora ataranzwe n'ibintu ngenderwako bya demokrasi. Bavuga yuko babonye amanyanga ku biro vyinshi by'amatora, aho wasanga umuntu umwe aje gutora afise urupapuro rw'itora rurenga rumwe. N'intumwa za SADC ishirahamwe ry'ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika y'umanuko Tanzania irimwo, nazo zaraneguye cane ayo matora yatsinzwe na President Samia Suluhu Hassan. Ariko leta ya Tanzania yo yemeza ko ayo matora yabaye mu bwisanzure kandi atanumwe arenganije. Igihuhusi cha Kalmaegi cageze hagati muri Vietnam nyuma yo gutema kigatongora mu mazinga ya Philippine. Umushikiranganje wa Philippine ajejwe ibidukikije yavuze ko ibice by'ico gihugu vyagaragayemo imiyaga ikaze cyane ifise umuvuduko w'ibirometero 149 ku isaha. Amasaha make imbere ateye ubwoba. Abantu benshi bakuwe mu turere turi ku nkengera y'ibahari aho abategetsi bagabishije ko bashobora gushika imikuba ikomeye. Ico gihuhusi kimaze kwica abantu 114
muri Philippine ahamaze gutangazwa ikiringo c'ibihe bitoroshe. Abanyeshure baba mu bigo vya kaminuza y'u Burundi vy'Ikiriri no kumutanga baratoye impungenge n'amazu babamwo. Amwe yarasimigaga ahandi amazi yirirwa atembera ku mpome ku buryo ayo mazu ashobora no kugwa. Basaba bijejwe kugarukira izo nyubakwa amazi atararenga inkombe. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Ayo namazi acafuye yisesa ava mu vyumba by'abanyeshuri baba mu bigo vya kaminuza Ikiriri mu nyubako batazira GH ifise ivyumba birenga 300. Aho Ikiriri ukihashika ukiri kure hasa neza, wakigwa n'amazu amwe asize akarangi, ariko uko wegera niko ubona ubudasa hagati yo abanyeshuri biga naho barara. Aho biga ibintu biracagendeka, ariko utumbereye neza aho barara niyo wakigwa n'umuntu uko imiringoti isohora amazi yacafuye n'ayava mu tuzu twa sugumwe yarazivye. Vyose bica vyisuka umuserege uri hafi. Impome zimwe zikaba zimaze kwata imigaga. Abanyeshuri batinya ko iyo nyubako ishobora kubagwako kandi bakanategwa n'indwara zifatira ku isuku rike. Niyo tubamwo ni GH, biboneka yuko ifise hasi ibintu by'imigaga, umva dufise ubwoba yuko akanya nakanya dushobora kugira ikibazo igahenuka canke twagira izindi ngorane bivanye no kuntu aho hasi hameze, kuko hari imigaga. Hari ukungene usanga dushe yarazivye ugasanga biriko biraduga hejuru bikaba byo batera nk'indwara. Banyene muri GH bivanye no kuntu ishaje kandi kanalizasiyo zayo z'amazi zisa n'izashaje, rero ugasanga amatiyo yaramenetse, vyatumye mu mushinge inkingi zigira ikibazo zimera nkuko umengo haraboze hari mu kubomoka. No mu kigo ca kaminuza y'u Burundi cyo kumutanga inyubako abanyeshuri babamwo ntizishemeye namba. Umunuko niyo wakira abahashitse. Nko muri pavillon y'icumi iraramwa abigeme hakora utuzu twa sugumwe 3 gusa ku banyeshuri barenga 210 bahaba. Ku ruhande ruzwi nka Tropicana hoho ibintu bimeze nabi gusumba. Muri Tropicana ya mbere usanga utuzu dushaje, uhashitse umunuko urakwakira. No muri Tropicana ya kabiri nuko utuzu tw'abanyeshuri turashaje. Uterereje ijisho ubona ko amategura ahasakaye aza yaratanguye kumera ko ivyatsi. Abahaba ngo babanye ubwoba. Amazu tubamwo rero samazu ahuriranye nuko twategeza kubaho. Bamwe turavigwa, abandi ugasanga inzu nyene umuryango uratoboye, umuntu arashaka gucisha hamwe kuboko hirya ugasanga ari ibintu biri ndani, uretse ko hariho n'amazu tamiryango iriko ugasanga uba ngaha mugaba handi hameze nabi, bishoboka ko kunyegeza nk'igikoko. Rimwe na rimwe utashe nko mwijove nko kwibwa ugasanga igikoko cyo kumerera nabi, ari nk'inzoka canke iki, bikoroha ko kinyegeza iyo kugira ngo gishobore kugushikira naho usanzwe uba. Ivyo bigo biraboneka ko haheze imyaka itari mike bidasanurwa. Abanyeshuri biga muri ivyo bigo vya kaminuza y'u Burundi barasaba rero ko ababijejwe bokurikirana neza hakiri kare izo nyubako ku neza yabo. Turacarondera abarongoye kaminuza y'u Burundi ngo bagire ico bavuze kuri iyi nkuru ya Patrick Waso. Abagwanyi bitwara gisirikare ba Rapid Support Forces RSF mfunyafunyo muri Sudani bavuga ko bemeye guhagarika intambara ibahuza n'igisirikare kugira hatangwe ifashanyo. Izi mpande zibiri zimaze imyaka irenga 2 zihanganye mu ntambara zikaze. Ako gahengwe kasabwe n'umugwi w'ibihugu 4 birongowe na Amerika. Bamaze kwihweza ibisabwa mu ndwi iheze, igisirikare cavuze ko kizobandanya intambara. RSF yasohoye iryo tangazo inyuma yaho ifatiye igisagara ca El Fasher mu karere k'uburengero bwa Darfur. Amezi 18 aheze ico gisagara cugarijwe, yatumye atamfashanyo itangwa, hirengagijwe akamuka ONU, bituma haduka inzara na kigoyi ku banyagihugu badashobora guhunga. Mu rubanza rwo kunguruza mu Rwanda no musi muri sentare yatanguye kumviriza amasura aregura Beatrice Munyenyezi, aho umwe muri bo avuga ko yamwigishije mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke mu cahoze ari gisagara ca Butare, ubu ari gisagara ca Huye.
ivyabona vyiwe bivuga ko atabikorwa vya jenoside bamubonyemo kandi ko yari yibungenze ku buryo atari kuja mu bikorwa vy'ubwicanyi. Ni inkuru ya Ive Bucyana. Abaje gutanga ubuhamya bushinjura Beatrice Munyenyezi kuri uyu wa kane n'abagabo babiri bombi bakatiwe igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside. Kubw'iyo mpamvu urukiko rubita batanga makuru aho kwitwa batanga buhamya. Uwa mbere yavuze ko yigishaga mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke aho yigishije Beatrice Munyenyezi mu mwaka wa 5 n'uwa 6. Abunganira Munyenyezi babanje gushaka kwihererana nawe bikurura impaka. Ubushinjacyaha bwamaganaga ko bashaka kumuha makuru y'umutangabuhamya w'ejo wavuze ko nawe yize muri iryo shuri akemeza ko atazi Munyenyezi. Icyifuzo cy'abunganizi ba Munyenyezi kubanza kuvugana n'uwo mutangamakuru cyanzwe n'urukiko. Mu makuru yahaye urukiko yavuze ko azi Munyenyezi nk'umunyeshuri yigishaga wari umuhanga wazaga muri 5 ba mbere. Yabwiye urukiko ko yumvise ko umugabo wa Munyenyezi Beatrice ari we Arsene Shalom ntaho bari ko yari yarateye inda umukobwa wigaga Igitwe aza kubihuye arabyara maze yongera kumubona twite anamwigisha mu ishuri mu mwaka wa 6. Uwo mugabo w'imyaka 56 yabwiye urukiko ko yabaye umwarimu mu ishuri rya Sefoteke yigishaga amasomo atandukanye. Ku munsi w'ejo urukiko rwari rwumvise umutangabuhamya umwe mu bashinja Beatrice Munyenyezi wavuze ko yize mu ishuri rya Sefoteke mu mwaka wa 6 muri 1994. Bivuga ko yigaga mu ishuri rimwe na Munyenyezi. Yabwiye urukiko ko atigeze amenya Munyenyezi, ko nta bandi banyeshuri biganaga yibuka, abarimu bamwigishije ndetse n'uwayoboraga icyo kigo atibuka niba yari umugabo cyangwa umugore. Ku ndangamanota uwo mutangabuhamya yatanze mu rukiko igaragaza ko yabonye umwanya wa 4 bigahura n'indangamanota ya Munyenyezi nayo igaragaza ko yabaye wa 4. Undi mutangamakuru wumviswe n'urukiko mu ruhame ushinjura Beatrice Munyenyezi we yavuze ko azi Munyenyezi atwite kandi nta nama zitegura jenoside yitabiriye. Uyu mugabo w'imyaka 62 wanakoze muri kaminuza y'u Rwanda akazi ko kumesa no gutera ipasi yemeje ko yagiye ku mabariyeri atandukanye ariko ko atabonye Beatrice Munyenyezi kandi yarasanzwe amuzi. Umucamanza ati muri gacaca wigeze ureganwa na Beatrice Munyenyezi. Umutangamakuru nawe mu gusubiza ati reka da twari guhurira he ko nabazwaga ibyanjye we akaba ntacyo yakoze. Perezida wa Cameroon w'imyaka 92 Paul Biya amaze kurahirira gutwara ico gihugu inshuro 8 yikurikiranya yiyemeje kugarukana impore inyuma y'imidugararo yadutse inyuma y'amatora. Avugira mu birori vyo kumwimika, Biya yataye umwikomo kubo yise imburakimazi z'abanyapolitike ko ari bo bahungabanya amahoro. Gusubira gutogwa kwa Biya inyuma y'imyaka irenga 40 ari ku butegetsi kwatumye haduka imyerekano yagiyemo ikoreshwa ry'ingufu z'umurengera aho benshi mayigiyemo bahasize ubuzima. Ariko mu ijambo ryiwe ryo kwimikwa Perezida Biya yashimiye inzego z'umutekano. Umukuru batavuga rumwe n'ubutegetsi Issa Chiroma Bakari avuga ko ari we yatahukanye intsinzi. Umuhari witwaje ibigwanisho muri Libani wa Hezbollah uvuga ko ari mu burenganzira bwawo kwivuna ibitero vya Israel. Mu itangazo yasohoye Hezbollah uyamirije ibiganiro vy'ivyo vyose vya politike hagati ya Libani na Israel atamigenderanire nimwe bifitanye. Ivyo babivuze mu gihe Israel yabandanyije kugaba ibitero bikomeye kuri Hezbollah yagiriza uwo muhari ushigikiwe na Iran kurenga ku masezerano yo guhagarika intambara yashitswe ko mu kwezi kwa 11 mu kugerageza gusubira kubaka ubushobozi bwayo bwa gisirikare. Israel yavuze ko ishobora kongereza ibitero vyawo. Ni saa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Pascal akomeje gushakisha amakuru kunda mukobwa Jana twite. Hagati akanyamuneza ni kose hagati ya Patrick na Nadine. N'urunana. None se hanyuma mujyana. Ndakumva. Ubu nafashe icyemezo cyo gufasha Nadine kwita ku mirire y'umwana wanjye kugira ngo akure neza. Yego sha Patrick, umbwiye inkuru nziza rwose. Ndashaka ko umwana wanjye akura neza mu gihagararo, mu bwenge no mu mbamutima nkuko njye numva mubivuga. Yego rwose Patrick, umuntu wese ushaka kwita ku buzima bw'umwana aza mu bambere ngomba kwitaho. Nadine yambwiye ko yatangiye kumuha imfashabere. Wow.
mbwira rwose ibyo ngomba gukora byose kugira ngo umwana wanjye akure neza ari umukobwa mwiza kandi azaba umunyabwenge. Umwana cyuzuza amezi 6 atangizwa imfashabere igizwe n'indyo yuzuye, yego, igateguranwa isuku, kandi umwana agakomeza konka kugeza yujuje imyaka 2. Ndakumva. Urumva bimufasha gukura neza, atarwaragurika, bikanamurinda igwingira. Patrick, hanyuma se bya bikomoka ku matungo wambwiye mujyana? Ntibigomba kubura ku mafunguro y'umwana nk'uko nabikubwiye. Wamushakira izo nyama, ifise cyangwa indagara n'amagi yabonetse. Ariko se Nonsiya, ndakumva, umwana nkuriya wanjye na Nadine utaramera amenyo yakanja inyama koko? Umwana arazirya da, urazisya. Bamara kuzisya bakaziteka zigashya cyane. Yego. Urumva? Akazivanga n'ibindi biryo nk'ibirayi, igitoki. Mbese ukabimuhari inombe kandi yoroshye. Ndabyumva birimo n'agasosi. Urabyibuka ko iyo ndyo yuzuye igomba kuba igizwe n'ibiribwa biri mu matsinda atandukanye. Yego. Nk'ibinyamafufu, ibirayi, ibijumba, ibikoro n'amateke n'ibindi. Ibyo bikaba bitera imbaraga. Cyane rwose. Hari ibyo njya mbumvanirega n'ubundi buriya. Hakaza ibyubaka umubiri bigizwe n'itsinda ry'ibinyamisogwe nk'ibishyimbo, amashaza, soya, hakazamo ibinyampeke nk'ibigori, amasaka n'ibindi. Hakabonekamo n'ibikomoka ku matungo nahoze nkubwira. Urabyumva neza? Ibirinda indwara byo birazwi n'abana ku mashuri barabiririmba ko ari imboga n'imbuto z'amoko yose. Ikindi nukubuka ko umwana anywa amazi asukuye. Yego. Mukayateka rwose, mukanayashyira mu gikoresho gisukuye. Cyane rwose. N'izo mbuto wazimugurira ukibuka kumugurira imbuto z'amabara atandukanye. Amabara nk'uko avuka ari icyatsi, icunga rikaba ari umuhondo, harya buri papayi ifite irihebarara. Ariko ndumva naryo ari umuhondo. Yego rwose, ese ko numva ubizi Patrick. Narimbize ariko ntazi ko ari ngombwa kubigaburira umwana wanjye. Ariko urakoze cyane mujyana. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Urakoze nawe Patrick. Nukuri turabarambiwe Pascal. Turambiwe ibitutsi byanyu, amahane yanyu, induru zanyu. Turabarambiwe pe. Mwumva akababaro kanjye. Si ubwa mbere mukobwa jana nkubise. Ariko yankubitaga ntihangana. Ariko mwabantu noneho yansuzuguye birenze. Pascal sinshobora kwihangana. Ukuntu natinya kumukubita kubera ko atwite, yarangiza akantura hasi akanyicara ku mutwe. Ndi umuntu w'umugabo koko. Tuvuge ko hari ibyo mutumvikanyeho. Ninde wabwiye ko ibibazo bikemurwa no kurwana? Ahubwo se bararwana basanga mu bibazo bikedevo. Yegora. Murabura kwicara hamwe ngo mushake umuti w'ubukene bubugarije, mukorere hamwe, mwige kujya mu bibina nk'abandi ngo mwiteze imbere, mwite ku mibereho y'abana banyu, mukarwana gusa. Wa muntu wagira ngo n'umushinga. Ariko se reka mbabazi. Mwumva muzagera ku kimuhora mu makimbirane y'urudaca. Ariko rero byose ni Pascal pe, nk'ibyarabibaye niwe wanyiyenjejeho. Ngo ni ngiye mukobwa ja? Iyo utajya kunsaka mu mapantaro ngo ushake kuntwarira amafaranga, hari icyo twari gupfa? Murabizi, fata umwanzuro kuko ntituzahora muri ibi mukecuru. Ukwiye gufatira umwanzuro Pascal na mukobwa jana bakava muri uru rugo. Mbirukane? Kuko habazanye kugira ngo bagufashe imirimo. Noneho kugufasha baraguteza ibibazo. Wahora n'ikise ibibazo byo. Kora aho uvuze ijambo ryiza muri mukazi wanjye. Kora ha rwose. Rangwe. Mwiki? Uri umubyeyi mwiza pe. Ngusabye imbabazi kuko nzi neza rwose ko ntabonaho nerekeza. Ariko uyu mugore mu muhane, urumva? Tuhane sarumva. Mu muhane rwose yarayambabaje mukobwa ja. Ibyo waraye unkoreye, urumva? Kubikubabarira biri kure nk'ukwezi. Kubona unkorera bisa n'amahano, ukangarika hasi, ukanyicara ku mutwe mukobwa. Kora wani inkunguzi. Uri inkunguzi pe. Inkunguzi nawe Pascal. Nanago kubiturwa rutwe nkarume. Mukobwa ja. Ubwo ntiwasaba umugabo wawe imbabazi aho gukomeza kumutuka. Ubu ko tumaze igihe duturanye, wari wumva nihandagaza nkatukashyaka. Wabitinyuka se cyangwa tugatonganira ku gasozi? Yegora. Kuki tubaha umugabo wawe mukobwa ja? Ngaho musaba imbabazi. Inkunguzi mbi. Ubuzi kumwanze nyogoko. Nigikanze ahubwo. Kuko naringije ngo ni umuntu waje kunyibona uri. Ninge narinje gusora umutoga two kuvanga n'ibishyimba. Kusonuri karame. Nkwiye kuguhingira imboga koko? Niko tumugora ukiri muto nkawe, ubura umurima w'imboga munsi y'urugo. Nyine urebye igihe namaze ntabona umwanya kubera kwitegura ubukwe, aho urangiriye rero nararwaye sinabasha.
wirirwa wicaye ku gasonga bwari wota izuba aho rivuye urikurikira ukakwiriraho. mba mfite imbeho nyinshi rwose mu mubiri wanjye nyine. arewe ubu wabaye umwamikazi rero, ejo bundi uzabwira umwana wanjye ko ushaka abaja n'abagaragu bo kugukorera imirimo, umenya ahari uzanicara bakakuhagira ama. Yego ko mana yanjye, ninde waduteranyije koko mubyeyi? Nta waduteranyije, ibyo mvuga nibyo nibonera. Nakubwiye ngo muri iyi minsi simeze neza na gato pe. Kuva ubukwe bwarangira nta na rimwe rwose ndabyuka mfite imbaraga. Ndarwaye rero niyo mpamvu ntacyo mbasha gukora. Urwara iki ariko ko ari ubunebwe? Ubunebwe se ubu ngubu imyaka tumaranye muri uru rugo rw'umuhungu wawe. Nta na rimwe utabayeho, ahubwo umwana wanjye yaragowe cyane. Umuvunisha akora wenyine agutamika aboshye cyane kinyoni. Yewe niba ari izi mboga nasoromye zifata zitwara iwawe ari kundeke rwose. Iyo menya kuzamara gusezerana ukitwara utyo, nari kuburira umwana wanjye rwose. Icyo washakaga wakigezeho. Wavuye gusinya mu murenge, none ugiye kujya uhagarara hejuru y'inzu uvuge ibyo ushaka kuko ntawahagukura. Umve nkome. Uvuze ngo ukenure? Ngo genda umugome? Yego mana nyiringabo, ndumiwe koko. Ariko urumva navuga ngo ndarwaye ndi muzima koko, ngo bimarire iki? Iyo nibutse ko umwana wanjye yenda gusazwa n'amadeni yatewe no kujya kugusaba iwanyu, narangiza nkakubona wiriwe wicaye ku zuba ntacyo ukora, numva mbabaye cyane nuri. Muri make amagambo yose umbwiye nagahinda kuko nasabwe ngakobwa nkasezerana nk'abandi bakobwa. Uhinguye kare n'amahoro. Uyu munsi sinahinze, niriwe mu ifumbire y'uriya mugabo nyine mvanguramo imyanda itabora bari barajugunyemo. Ariko mvanyemo amacupa n'amashashi wa muntu, umva byinshi kubi. Haracyari urugendo rwose rwo kwigisha abantu kuvangura imyanda ibora n'itabora. Umuntu ayo iyo fumbire rwose akayimena mu murima gutyo gusa, umva ntacyo yazasarura ndakurahiye. Yasarura biki? Ahubwo yabakoza ko kwangiza ibidukikije neza neza. Birumvikana. Hanyuma se nkubaze. Ndakumva. Ikibazo cy'abana wabara gikemuye. Burya nahise ngikemura busho. Reka ubu bariga kandi bajyayo bafite isuku nk'abandi bana n'amakaye narayabaguriye. Wumva se? Nuko rwose. Nukuri pe. Maze rero ubutaha mujye mwibwiriza rwose gukora inshingano zanyu mutabanje kugira rwose umuntu umusigana nawe. Erega buriya ntibe bari ugusigana busho. Turabizi ko abana ari twebwe rwose twabibyariye. Ariko nyine ifaranga riri hanze aha ntiriba ryoroshye kandi nawe urabizi. Ntabwo biba byoroshye, ariko kandi ujye wibuka n'ibyo nakubwiye. Mugabanye inzoga, mwibuke mwizigamire, munite ku nshingano zanyu rwose ubuzima buzoroha. Busho, ubu ikibazo kinkomereye ni kimwe. Ikibazo? Bateze amatwi. Umugore uri hariya kuva namuvumbura yigize ingwe. Wasanze bizifite Pascal? Iriya ndamukobwa jana twite si yanjye busho. Si yanjye rwose nashinga igiti nkabirahirira. Iyiza kubi yanjye yaba yaravutse mu kwezi kwa 9, none ubu turi mu kwa 11. Yewe na muganga ubwe rwose yamubwiye ko azabyara mu kwezi kwa 12. Kwari ikibazo gikomeye ra. Mukobwa jana ntakiri umugore wanjye kandi icyo nshaka rwose nuko ambisa n'abana banjye akajya kubana n'umugabo wamuteye inda. Nge sinkimushaka. Ubundi se wabivuga hiye? Mubwira ko yangize icyo mvuga mera amababa akenda kuguruka. Kandi rwose ntaho yahera hakana ko atanciye inyuma busho. Ntaho. Kandi amahane ye rero ni umunsi. None se ko kwihangana ntuhangane n'umugore utwite koko. Buri ubuzima bwe rero nubwo umwana twite waba ukeneye kwitabwaho rwose aho. Ariko se yambishije agasanga umugabo wamuteye inda nubwo ntamuzi byanze bikunze arahari. Nyine buri. Ariko ubwo wowe ntaho ukeka mubo mwakoranaga ku mashansiye koko busho. Ngewe se ngewe rero nyine nawe urabizi ko biriya bintu bikorerwa ahantu abantu bose aho ariho hose. Ariko busho agenge urumva nzashyira mumenye kandi umunsi namumenye nzamwereka ko nge Pascal ntari agati gacanwa. Ese niwe Patri uje n'amaguru se ko ntavira moteri numvise ihinda? Nje n'amaguru Nadi. Mana we itambuka biterekeye nyuma y'urugi dore ndasa nabi. Iyo mifuka se warunze mitaka? Aha ndazindukira kwa bushombe kumusaba ifumbire y'ihene ngo nze nyishiremo. Ndateganya guteramo imboga. Uzi ko se ubwenge burya Nadi. Ubwenge burarahurwa da. Ndabonye ko umuntu ashobora kurunda itaka mu mufuka agateramo imboga.
ni byiza cyane rwose ko ziri mu bikene kugira ngo umwana wacu abone indyo yuzuye. Reka nkarabe danze. Uragomba gukaraba rwose. Waretse nkagusukira se ko batwiye ko biba byiza gukaraba amazi akumerekaho gutya yego. Ngaba rero karaba no mu nzara neza. Yego ndahakaraba da. Rwose inyanda yose ishiremo. Rero niba ugiye kumumpa nishyura nzikire nanjye rwose nkarabe neza na de. Urashaka gusukira nawe amazi? Utyo. Karaba neza nawe rero. Kuyamena hose dera. Rekera ngo reka nanjye nze mukuzanire da. Ndabona wakeye. Igikobwa wabimenye se papa we yaje kugusura kankunanure mama. Ego. Bebe ngwino kwa papa umukobwa mwiza. Papa rwose ntaje imbokoboko. Avuye ku gasoko ko guhahira na mama aguhaha ibigize indyo yuzuye nkuko umujyana mu buzima yabimubwiye. Reka ndebe ikintu wamuzaniye. Reba rwose. Ariko uramudabayije Patrick we. Karoti, imboga, indagara, ifu y'igikoma. Uzi ko abandi bagiye kuba bashaka kibondo we? Byose muzanywe n'umukobwa wawe Nadi. Erega n'umubyeyi wose akeneye indyo yuzuye rwose. Aha, uratudabageje pe. Kuko tuzaniye n'umuceri Patrick. Ego, n'amapapa n'imineke se? Nadi. Ndakumva. Nonse tembwiye ibikeneye byose ngo umwana wanjye azakure neza. Mu gihagarara no mu bwenge ngomba kubyubahiriza rero. Nukuri urakoze cyane. Karaveri rwose ndeka nta mafaranga nifitiye. Nanjye uyu munsi nakoze icupa nanjye naryigurira Pasika. Noneho washakaga kumva kamvamo sha, kuki ubanje kunyiyenzaho? Nashakaga kureba ko umeze nka bwa bugabo bw'ubuturi bw'ubusambo n'ubuyuku buba bushaka kunywa bwonyine. Ariko nsanze ufite ubumuntu. Kandi rero ubu ngewe mbitse ibanga ukeneye Pasika. Ibanga nkeneye? Cyane rwose. Ibanga wahoze ubaririza nturizi se? Karave, baguha icupa nako baguhabira icyarimwe. Oya nibyo bayaguhera. Uhise usengerera rero kuko makuru wabajije gushombuka yaburanya gufitiye. Oya ndakwinginze mbwira Karaveri we, mbwira nukuri. Umva nk'umuntu w'umugabo unyumve, ubu ndasa ntugenda niho mu kirenge. Si rimwe si kabiri si na gatatu. Twarangije akazi nkabona umugore wawe n'umuntu w'umugabo dukorana baciye ahantu mu kizu kituzuye uko ari babiri. Hanyuma warababonye babikora se Karave? Nyine umukino wose nawubonaga, ariko nawe wakwibaza icyo umuntu w'umugabo n'umugore bajya gukora ahantu nkaho heherereye kandi bonyine. Mumbwire Karaveri we, mumbwire nuko mumbwire mushake munyukagure. Buretse gato banzanira inzoga unsengereye mbanze nyigotomere. Umva nibashaka rwose baguha amacupa 3 rwose ariko umbwire ayo makuru. Yewe nushaka umbaze n'iminsi n'amatariki n'amasaha byose mbifite ha mu mutwe wanjye. Yewe Karaveri se kuko afite amakuru y'impamo Pascal ashaka. Ubundi se Pascal namenye ukuri azabikoraho iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze aho mu gikino cy'Urunana. Imbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko ababuriye ababo mu ntureka zadutse inyuma y'amatora muri Tanzania baridoga ko ngo imodoka zatwaye ibiziga by'ababo ahantu hatazwi. Mu Burundi abanyeshuri mu bigo bya kaminuza y'u Burundi vy'Ikiriri no kumutanga baratewe impungenge n'amazu babamwo. Amakuru no musagarukiye ngaha mwayashikirijwe na Nina Iradukunda. Ko atasha kuyakurikirana yose murashaka kuyaronka kuri Facebook kuri BBC News Gahuza no kuri internet kuri BBC newsgahuza.com. Murakoze kubana natwe na Gahwana.